Jenda umudamu ariko nanje ku murongo wo kuja mu baca muri Saudi. Twega abagore barundikazi turakenye, barushe no kuri inzara yatwishe, ubukene nta dutahe tugira, tuba mu mazu dupanze. Abagabo bacu nabo nta buryo bakironka kuba bavuga ngo abagabo baratunga ingo nka kumwe kwa kera. Ubura umugore utirutse ntushobora gufungura kweri ngo n'abana bafungure canke n'icyo wambara. Aha rero twumvise vya Saudi turaryoherwa rwose tubavuga ati natwe tugende turebe ko twokora tukaronka n'aho tuba, twaronka uduparisere dushiramo imiryango yacu. Ariko rero twebwe nk'abanyagihugu nk'abakenyezi twifuza yuko mwotubariza leta mukaducira akamo hejuru mu vy'ukuri bagatezura. Numvise ngo nitwamara gukorera ayo mafaranga y'umushahara bazoca mu banki nkuru y'igihugu. None umva aciye mu banki nkuru y'igihugu umva azoba arayacu. None gamana umukozi yasigaye aza gukorera amafaranga bagaca bagabura n'igihugu. Naho umva umuntu yokorera iki? Naho numva menga je notuma nshaka nkabivamo nyene nkemera nkagwa mu gihugu kuko numva n'ubundi byose ari urupfu gusa. Je ko ndavyiyumvira numva menga bari kutureka tukipfira nabi. Abarundi kazi tukipfira nabi kuko nukuri ntago bakenye. Bari abantu ntibakenye mugabo twebwe inzara iratwishe, izuba riratwishe, ariko tuze gukora amafaranga tugabane n'abantu badakenye kabisa, bafise ibirara hanze no mu nzu, bafise nabi n'ababirarira, muga twe tubuze aho tuba. Twebwe rero nka mwebwe muri mu nzego zo hejuru twumva mwo dusabira nimba ariko tukaritanga nk'uko bisanzwe mugabo ataka cinyizo kagiyemo.